rero rekongore bo bafise ubwenge nta kintu na kimwe kibacika bagikoresha sponsor kujya mu muziki basaba sponsor no mu kiriyo barasaba sponsor uzabona mu kiriyo aratika ababosi badakuza awi yes uno munsi nabaye pose kuko ndiko ndashwana na staff ngaha ngo yikurakina ngo uratambatamba ngo nituzi yuko uri mu bwoko bw'igikere ngo urakina ukagendina ukagaruka ngo bapose sasa je kwifata mbe pose byarananiye hari ukuntu iyo mbaye pose komandere mu bafana zitangura ngo nawe marezo ngo guhagarara unengura kadamu imagine batangura kuma commentaire ariko ndajyerwa n'abajene baba muri chambrette abajene baba muri chambrette niyo bantu bahura n'ibyago by'amamape yama yapfuye arapanga mape igapfa agapanga iyi igapfa agapanga ijya igapfa nta kintu yakigutera ishavu niyo wapanze mape y'umukobwa akakubwira ati sheri nta telefone nzanye ukaba ndagutelefone ku nimero nshasha umenye ko ari jewe rero ikita kukuba badasigini wapanze amashuka washashe wakoze iki cyose wagize ukadona kanimero gashashe ka telefone wiruka ugatorana kuraje alo ukadoma urudwi rw'umuhungu alo anjasha warutikare baby kandi amasaha yagiye ukadoma igihugu bwinshi cyawe muri muyaza kukuraba uze kundaba aho wazibye like ukibona ko ibintu biba ari bisanga gusa hama ngomba ndabasaba ikintu kimwe mwikomera amashano mwese mwashitse muri 2026 Imana arabikora iyo bavuze kuberwa je kuberwa mberwa bivanye n'ibihe atari ibihe rero ibihe ndimwo izi muti zibonye umenya ko ari iminsi y'amaziko iminsi yo guhamba hari abantu muri famiye twebwe atakwezi guhera niyo tumaze ukwezi hadapfuye umuntu turagerageza tukamwiyikira kugira dufastishe bagabanuke turagerageza dufise abarota abantu nta bantu bize ibintu bijyanye no kuronka diplome twe dufise oya dufise abafise ubuzi bwigenga igisuma umurozi ibintu nk'ivyo ubucuruzi rengarenga mw'isoko tomati yatwaye indaro ibintu nk'ivyo uduru n'ivyo nivyo twiyoreramwo mu muryango indaro twoyibura zibiri usibye jewe nanje n'indaya y'umugabo twebwe muri famiye wacu turi gudi no stress fresh sana urabona muyarakantu mwe mutazi lekongole abakongomani hamwe n'abarundi n'abanyarwanda b'abagabo iyo hapfuye umuntu ntibarira cyo kimwe oya ntibarira cyo kimwe kuko iyo umukongomani wewe urabibona neza na emotion n'umugabo mujya mu papa wamishushe hajya ebana ararira vye mukavuga ati vrema yanije reka uraba umurundi n'umunyarwanda mukurira ku kiriyo batora akantu k'agapapiye mishwara oh my god lekongore rero reka wewe bahafu umuntu wawe arira n'abagore uratandukanye ibyo abagore n'ibyo abagabo kayibura nyacana nandi bahora yamu baba rero rekongore bo bafise ubwenge nta kintu na kimwe kibacika bagikoresha sponsor kujya mu muziki basaba sponsor no mu kiriyo barasaba sponsor uzabona mu kiriyo aratika ababosi badakuza amenye ukuntu abakira ariko ararira ntashobora kwizera uwo yasize ku muryango n'ikibaho neva atatangura papa Elise wakupatia kiti hapa uri umukene we niwe ubugize ibyago uri umukene uba wicaye ku gatebe tuwabaye po utaumba Erike pisha papa Erike
mpisha baba Yusufu Erike, mpisha. Unampisha. Haujakata yako ya kufuata, unasikia pana nyingine zile, pisha baba Desiraka. Pisha baba Desiraka. Papa Yoromo, ikilio kirasaligwa sponsor. Sisi just ndawa ndugu kumbe. Wengine unaona ikilio kilimwa helikopteri, kilimo ndege, kilimo V8 fresh. Ariko kwengenga iwacu ikilio kilimo bikagongo gusa. Ikilio bagenda barahagara bakora imodoka yavuye. Why? Ale kumori. Sauti. Vraiment nie hamna gari tubingi. Sisi kwetu muri family wacu nitwe tugifise ibibazo. Ndabona abandi mwe mwatangiye guhindura ingendo nk'abakongomani. Nimba mwagenda mucumbagira umusigaye mupfira. Rayibona. Twe muri famille z'ababosi ngaho sigaye mbona mu bintu by'ikiriyo ukuntu bo babigenza. Uzabumva ngo korode yapfuye, ubu rero nk'inama nka komite twiyumvira ukuntu tuzomuhamba. Korode wewe na Yusufu uzoterera miliyoni 5, uzoterera 500 bivanye n'akazi ukora, bagenda baraterera polipoli. Muri famille wacu twebwe ibyo n'ibanga. Kujya dufite akazi katagira diplome nuko nyene. Muri famille wacu nk'akarorero hapfuye jewe. Bacha batangura. Uzubona munyomba gishika gusa ashikana kubaje. Marizo niwe yapfuye, arabibaza kandi abitwa napfuye. Ntabara abapfiye. Aya. Kugira ikiriyo cyihute dufite akazi tugiye gukora, bisaba mwanze muduhe konte yiwe turaba amahera afise tumuhambe. Na sponsor turaba amahera afise tumuhambe. Aha. Uzabumva rero twarabye kuri konte yiwe Marizo dusanga hari kurusa uko so kugorana niseka tuzomuhambe gute. Aseka tuzomuhambe gute. Nguru kugorana wato dusinzo turajamu. Wao urapfa urazikuzopfa ukatufata gipusije. Like familia yacu bafite utuntu bagenda barahamba. Pole agenda barahamba. Nawe urakuze. Urashajura rugenze. Urabona ikintu kimwe mwe mutazi kandi mutaranabona. Ibintu by'imfu bifite itandukaniro zitatu. Hari igihe upfa uri umunyabyaha n'igihe upfa uri umugororotsi. Rero iyo upfuye uri umunyabyaha je maze gupfa gatatu. Muzima. Uri kurakina nawe jane muzima. Maze gupfa gatatu. Ijya mbere ngipfa niho uyu umukobwa namukunze ndabiyamamanika umugozi kwikamba nyiraniyaho. Sasa hari ukuntu ucukorera akajya gatebe ukagatera ishuti kugira ngo ucukuniga ndagakora tuku ucuraniga nari mfite yamenya sokuko. Sasa umukozi wongerera no kuyamenya uragakoye da iyo mbere napfuye. Ijya kabiri rero mfuye hoho nagarukiye ku muryango. Ijya kabiri sinagiye naritoze kwera ndagenda ndakurikira. Hari umumarayika agenda gushoreye ndakurikira kuri kuraje nyinshi. Cyo dushikana hari inzira zibiri, imwe gino indi gino. Ariko urabyuka urabona ibyo bariko barakora. Warabuka ukabona ibyo bariko barakora. Bacabanza banyereka mwijoro. Sanga abantu bazera gusa nta kanware bari kuri manu. Harimo n'abariko baridoga ba estime badetse ngo mana arabuhindure manu de n'akanyama byanze. Ndabirabaje kumini siende kanirabirimo cyo narabino ino rendavye neza sanga ariko oti kinyama n'abantu bari gusa. Sasa bariko batamana n'ibige cyo ya Diamond imwe ngo bayita gutere ya
sasampa sasa kuri sasampa basasampa imigeto y'inyama sasampa kageto k'inyama urabona sisiteme cyambere y'umucungurira ukunda gutotsa nawe nzanye kumbarira handi hose bageze ku maguru kubera bakura cyabagije marayika njanye none bajya bari kwatsa nabaki bacabanga ati ujyanye ni wa undi shetani yiruka koronga mukorere akanga kuma yinanganira ku mana satana caramwihoza aheje kumwihoza wangu naragororoka unyuma aradengerukirwa acacumura ubu rero yisanze kwa satani nta kumubarangana indirimbo bazoshane abaramwotsa hakiri kare bakaba barakurya ndabiraho nagati neva ndisubiriye ku isi cendabwira marayika sori munsubita ku isi sasa hari ukuntu iyo ugize ubwoba uca ushaka kugira pipi desanami ndagira ubwoba rero mva nshaka epfo guhindura ibintu cyandarekuriraho nyine mw'ijuru nyirakurira mw'ijuru uzi ikintu cyabaye mu gitondo nabyutse nanika ishuka zanje amashyi menshi cyane awi ya uyu ni Defonse Komediani ni umwe mu bakomediye babyibushye bafise n'imburujwe tuyiharura mu bwoko bw'amakampuni aba ari mu gihugu Fomi, Iki, Brarudi, ibintu nk'ibyo ariko twebwe abakene bafise imbere y'imburujwe duharuramo inzoka zo mu nda naho nyine inzoka zirahinduka amazina Zaitenia Scarisi zica zihinduka incagwatsi isatu ikiburuburu ibintu nk'ibyo cyangwa isomaci arimarizo ma connection agasorekera ya kompani